Yes, bakunzi ba Step Media muraho murameze fresh nanjye ndameze neza cyane kabisa. Ni Fabere Burundi canke ikiranga kirumere nkuko musanzwe mumenyereye nkuko musanzwe munzi. Uno munsi uri hejuru twabaziniye ibintu bidasanzwe. Uno munsi twagireye ahantu neza ariko barakora igikorane. Abona neza yuko uno munsi twabazaniye ibintu bidasanzwe. Kora babwiye yuko tuzobashikana ku Mana n'amaguru. Mwe ni murindire gusa. Ni murindire gusa aho neza uno munsi uri hejuru twaje aho bibera. Twaje aho hamwe no kwita mu ruganda canke aho bacurira inzira yo kuja mwijuru. Rero uko biri kose hariho babiri canke batatu twateguye kugira ngo tubwire ico tubaza kuvyerekeye kino gikorane cyo ngaha ai batubwire ingene biriko biragenda. Reka tubaze uno musaza muze kiri gute sava umeze neza ndashima kabisa. Musi turabona neza yuko hano hari gikorane kandi kidasanzwe kiza kabisa. Abona neza yuko abantu ari benshi cyane kabisa baje kugira ngo baryoherwe na kino gikorane. Bimeze gute ushobora kudusigurira neza kugira ngo tubwire ingene bimeze? Merci beaucoup ndamuhundire ndabashimire kuri kano kigoro. Hama uno munsi nkuko twabivuze no munsi uri hejuru niwo munsi rero isango nyezina ya harageze byo twavuze no munsi bigomba bije mu ngiro. Yes, nuko ivyo mwavuze no munsi bigira bishire mu ngiro. No munsi ndabona neza yuko ni gikorane mwise canke concert mwise ishimwe ryuzuye. How ishimwe ryuzuye? Ya ishimwe ryuzuye no kuri turafise vyinshi tugomba gushikiriza ishengero rya twitavye kuri no munsi. Turiteguye turafise amashimwe yuzuye imitima. Turi mu bwiza byo kuri turumva dufise vyinshi tuza gusangiza umuntu wese yashitse muri kino kibanza. Of course. Hari abantu benshi beko dukorana kuri Step Media bari kubibaza none kubera iki mwiyumviriye ishimwe ryuzuye? Ishimwe ryuzuye twagiyumviriye kubera nibaza yuko aho ubuzima Imana iduha kuramuka ni ishimwe ni ibintu dushobora gushimira Imana. Kubona no munsi wavyutse hari abamanitse amaguru mu bitaro, hari abacitse amaboko, hari abatariko barahema no munsi, abandi bariko bahemera mu oxygen no munsi ukawuhema impemu z'abazima atapo murimwo. Urafise vyinshi byo gushimira Imana. Of course. Nuko tutarambiye abantu bitege iki abaza kurushika amakano gikorana? Bitege umugisha kabisa. No munsi turabona ikiganza c'Imana, turabona Imana. Turabaho pe. Okay. Nibaza neza yuko n'umundi mwana twawukenera tuza kukuronka. Nta kibazo. Merci beaucoup. Thank you. Okay. No munsi nababwiye ko ari umunsi uri special, no munsi udasanzwe. Abona neza yuko ari umunsi kabisa witeguriwe. No umunsi wa Ruwimarse. Ni Wimarse ariko abantu benshi neza bamenyereye ari umunsi abamama usanga bashushe cyane bagizweho. Uno munsi rero no munsi waje ugiye utandukanye cyane. Abona neza yuko uno munsi babigeme bahora bashuha cyane mu bitenge, uno munsi bashushe cyane mu muhemu. Ni sawa? Sawa. Umeze neza? Cyane turashima Imana. Urashobora kwidondora ariko radukina kuri Step Media? Nitwa Deborah Shimirimana, abandi umuhimbaza Imana kazi. Murakoze. Deborah Shimirimana. Umeze neza? Cyane gose ndashima Imana. Ego nasanze muri ko murasenga ibintu bikomeye cyane kubyerekeye igikorane mwataziriye ishimwe ryuzuye. Nka Deborah Shimirimana. Yes, nka Deborah wo ukibona gute kino gikorane mwateguye? Donc ni gikorane c'ubwiza kuko kirimwe Imana. Imana iri kumwe natwe. Ego nimpamvu ari gikorane c'ubwiza c'ishimwe ryuzuye. Iryo shimwe yari vibwina mu mitima yacu. Uyu munsi twaje gushima Imana. Donc si ibintu dukoze uno munsi ni ibintu vyaba muri twe ko uyu munsi twaje kuvyereka Imana yuko vyuzuye gose mu mitima yacu. Ego ukironka itangazo cyangwa ukironka ubutumwa bw'uko mufise concert canke evenement ya Ruwimarse wavyakiriye gute mu gihe dusanzwe tuzi neza ko ku munsi w'itariki y'umunani y'ukwezi kwa gatatu ari umunsi abamama n'abakobwa baba bashushe cyane ku munsi wabo mpuzamahanga? Wowe wavyakiriye gute? Bwa mbere na mbere nararyohewe cyane kumva ko mwemu yaradutumira kuba muri kino gikorwa. Ntibitahuritse cyane aho umujene nkatwe abajene nkatwe abamama Ruwimarse umva baba bashushe bari mu birori, ariko twe kubera ko ari Imana yadutumiye, kubera ko ari mwemu yaratwemeje kuba hano, mpamvu twaje guhimbaza Imana muri kino kibanza. Ego vuze ngo ni mwemu yera yakwemeje kuba hano. Nuko hariho abandi benshi nabonye bariko baraza ku bwinshi cyane bagiye batandukanye. Bo batangariza iki? Batangariza yuko no munsi uza kuza afise umutima wo gushima Imana. Hari byinshi Imana iza kubakorera, hari byinshi Imana iza kuba, kandi ndazi yuko baza gushima Imana kubwo munsi. Of course. Nuko abakunzi ba Deborah Shimirimana bo batangariza iki muri rusange? Chambe na mbere abakunzi banje bose ndabakunda kandi cyane. Rero batangariza yuko
bohimbaza Imana by'ukuri bivuye bwina kuko uyu munsi cyo nababwira coco Imana ntigomba abaririmbyi abaririmbyi ni benshi basatubi bose bararirimba bafi zose bararirimba ariko uyu munsi Imana ishaka abahimbaza Imana bukuri no mu mpwemu ni wese yavuze ko igihe kiraje kandi kirashitse abahimbaza Imana bazohimbaza Imana mu kuri no mu mpwemu icyo gihe carashitse ndabahamagarira guhimbaza Imana mu kuri no mu mpwemu murakoze. Merci beaucoup, turakushimiye cyane. Ego murakoze. Yes. Wapenzi watazamaji wa Step Media, leo nakwambia ni siku ambayo ni maalum, ni siku ambayo iko tofauti na siku zingine. Leo tuko na kibonge hapa, bwana mkubwa hapa, the big boss. Niko hapa. So guys, tunataka kumpokea hapa the big boss. Niko aje kaka? Sawa tu, tunashukuru Mungu. Ndio kwema bwana. Mimi naona kabisa utukufu wa Mungu ni mwingi. Kama kawaida tu, nini sio utukufu wa Mungu, utukufu kwa kila mtu wa. Kama kawaida. Sasa leo tuko kwenye tamasha ya Ishimwe Jiuzuye. Wewe kama wewe unaionaje hii tamasha? Kwanza niseme tu hii tamasha sio ya kawaida sababu naona kila kitu kinepangwa kivingine bwana. Kitofauti yani. Iko kitofauti kabisa na zingine tamasha ambazo mimi nishagaenda ndani. Kabisa. Hii tamasha inanifurahisha yani kwanza nikitizama kila nafasi iko poa kabisa. Organization yao iko vizuri sana. Kila kitu kiko fresh. Kabla tujaenda mbali, wewe wanakujua kwa jina la nani kwanza pale? Mimi kwa jina la kweli la kuzaliwa ni Dixon, la kazi ni Poka sababu mimi ni mpiga picha, napiga picha. Langu la usta la kazi ni Poka kabisa, ndo wananijua kabisa. Ndugu yangu wewe uko miongoni ya walioandaa tamasha ama na wewe umekuja kama kuangalia tu? Niseme tu mimi siko miongoni ila nijitahidi tu kusponsorize kile ambacho naweza. Niliweka sponsor ya partile ya picha. Picha tu tapiga picha kila kitu tafanya kazi nao kwa upande wa picha. Ndio. Yani wewe umewahudumia, yani umejitolea kwa kuwapa picha kwa bure. Ndio, mimi najitolea kwa nafasi ya picha for free kabisa. Ndio. Hivi na mtu mwingine akisema mimi nahitaji nina tamasha nahitaji mtu wa kunipigia, mimi nina tamasha ya kumhudumia Mungu, ya kutumikia Mungu, akikuita wewe labda atanufaika na hivi. Kwa mfano mtu mwingine akifanya tamasha akasema mimi nahitaji mtu wa kunipigia picha, atakupata namna gani kiaje? Kunipata tu mimi ni vyepesi. Na inatokeana na ukaribu. Ndio. Kiufupi niko hapa na nina kampuni pia ya kufanya vitu vya picha, video. Akinitaka anaweza kapita hata kwa mwenye aliandaa hii tamasha hii event wala nikapana hata address wala nikatoa namba yangu ya simu. Toa address na niseme tu namba yangu mimi ya kuhusu picha ni +257 66 98 23. Hizo ni namba ambazo utapata kwa kila muda. Tuko kila muda kabisa. Simu haijawahi kuzima. Ukiingia hata WhatsApp tupo kabisa. Karibu kwa kila wote atataka tumfanyie kazi. Karibu. Sasa anwani ama address ambao sehemu ambao unakuwa hiyo kampuni yenu sehemu ipo ni wapi? Kampuni yetu sisi iko hapa Kamenge Kunefu ku station numero 47. Ukipanda tu na barabara ya station numero 47 unapafikia karibu kwa kila mtu. Tunapiga photo studio na tuna print. Tunatoa mapicha, tunatengeneza maalbum. Karibu kabisa. Tuweze kukushukuru sana kaka. Ndio, nashukuru sana. Asante sana. Asante kabisa.
Yesu. Sijaona watu wanamchezea Mungu. Twende push. Twende. Shaka numva karuru kanshi. Twende. Yatenda kwangu ni mengi. Timbe ni shangero shuhuda. Umefanya hili. Baba nina. Piga vigelegele. Sema, tena uliyoyatenda kwangu. Shuhuda zangu mwambie. Shuhuda zako wazie. Sema, umefanya. Karuru kashi. 1, 2, go. Sema, nikulipe nini kwa yote umete. Sema, Baba nina. Sema, niseme nini kwa yote Bwana? Niseme nini kwa yote umete. Baba nina. Ayaya. Sema, Baba nina. Tukano ku. Twende please. Twende. Baba nina. Ayaya. Twende. Baba nina. Ayaya. Shaka numve karuru ni mundu watamiri mana yawe. Twende. Twende please. Yo. Twende. Ayaya. Umba. Warirakuye. Kutangu ugingo bwanje. Kandi warirakuye we. Kutangu ugingo bwawe. Kandi warirakuye. Kutangu ubugingo bwawe. Umva sekufukoko nubwo amagambo yanje ataba menshi. Vuga shimwa mana kandi mutima wanje kwese. Maboko juru unasema. Vuga kandi nubwo amagambo yanje we. Mana we. Mutima wache. Twasange kwadi wari. Kanukera twara turirimba. Sorry niziki. Aka. Iyabanye na miliyoni. Iyabanye. Iyo manera shoboye. Kandi iyabanye
iyabanye imba iyabanye Simba. Ya. Yo. Armasini mundu. Shangilia makofi. Turabaho kabisa. Aho bigeze ibintu bimeze neza cyane. Hallelujah. Welcome worship team. Ishimwe ryuzuye. Amen. Akari nyuma karahenda. Atala ku music band. Muri hano. Murumva Kirundi ni sawa. Kiswahili ni sawa. Chane gozi. Thank you. Amashimeshi. Karibu sana. Amen. Bishop, asante sana. Design nadhani ni sawa. Hivi vitu habizoeleki gatunguru meme ngame tuwezeshe. Nibimenyerewe mu gatunguru mu Imana ya bishoboje. Hallelujah. Betelehemu ngo nta cyiza cogoye mu gahavu umukizi. Amen. Aho ndavugishijwe. Amen. Kuvuga simpaka turinde Rita bakoshate. No kuzuzu ariko nahejeje. Uhitege gusa ntusamare. Urashobora kuhakura umugisha wawe. Amen. Mbe murazi ko hari abantu dushobora guheza evenement turashobora kubabona mu Burundi. Tambira Imana kutigeze uyitambira kuko turashobora kudasosora guhurira hano hano. Hallelujah. Abavyumvise sabahezage. Hama famille apotre barafise kanya gatoyi kamashimwe nk'iminota 5. Amen. Reka ndamuhe kaze mama apotre. Ujya ni mama wanje no mu buryo bw'umubiri. Murabona ko ari sawa? Wow. Karibu mama. Hallelujah. Jishimwe giwanje ndabanza kuririmbira Imana. Bena famille ya apotre yegere hano. Bose begere hano. Turirimbira Imana. Hanyuma ndaza kuvuga mu majambo make kwishimwe ryacu. Hallelujah. Ndafise impamvu yo kumushima Yesu. Ndafise impamvu yo gutera hallelujah. Halaho yankuye ntazibagira. Hari ibyo yankoreye ntazibagira. Amahoro yampaye ashibamiye umutima wanje. Munezero wiwe nizo nkomezi zanje. Yanyujuje ishimwe ataho norikuye. Haleluya niyo ndirimbo ya. Ndafise impamvu twatanguranye umurimo w'Imana mu buryo bw'ibanga. Haleluya. Ndavuga kuri Mugisha, nza ndavuga amazina makuru ndayasigura ku ikintu. Hanyuma duce dutanga ishimwe. Haleluya. Uyu Mugisha wabonetse muri nonantiwiti. Bigoye kandi bitoroshe mu ntambara z'impwemu. Haleluya. Haleluya. Amen. Imana ihezagira ujya muvyeyi. Yashimiye n'abandi bavyeyi mwese mufise abana bariko bakurira mu Mana. Amen. Nawe wumve uri umumama wonsa abana biraryoshe cyane ko ufise abana bakuriye mu Mana. Muvyakire neza mugubwe neza kandi mu Mana. Amen.
hama rero n'undi muntu wese yoba afise ishimwe ashobora gushikanira Imana. Urashobora kutavuga, murambwira abantu ati bujya kuvuga ubutumwa si mikrofone, simpaga baguhe mikrofone ngo uvuge. Imana yatanze isabagire, wowe umufuko wawe urashobora kuvuga ubutumwa ugashikana ubutumwa bwa Kristo kure. Amena. Rero urashobora kubikora muri kano kanya. Iki ni igiseke c'amashimwe yuzuye. Ufite icyo ushobora gushimira Imana. Sinzi icyo Imana yakoze ku buzima bwawe, sinzi amasengesho wasenze Imana irishura, sinzi umutwaro wari ufise hirya y'ejo, ariko uno munsi uri kuratanga amashimwe. Uraza gufata umwanya uze gushikanira Imana. Haleluya. Ntituri hano ngo dusopa abantu, ariko turi hano ngo twibutse abantu icyo Imana yakoze, icyo Imana iri ku buzima bwabo. Haleluya. Nta n'intererano dukeneye hanini cyane, ariko ni kugira ngo umuntu akomange ku mutima w'Imana kandi. Haleluya. Ko ngo urakoze yamaze amapera, niko mpara numva ngo yapati. Iyi ni imigani y'ikirundi. None Imana nayo umuvyeyi, si kenshi Imana yamikeneye imitwaro, hari n'igihe Imana ikenera amashimwe. Haleluya. Kandi kuvugishwa nyakuri ni kuvugisha uri kurashima Imana, kandi Imana irakorera mu mashimwe yawe. Haleluya. Ndagomba abantu bari muri kino kibanza dufatanye rino shimwe ryuzuye. Wumve gusenga, wumve gushimira Imana. Ni byinshi yakoze ku buzima bwacu tutoshobora gusobanura. Nushimwe Yesu. Urafite icyo ushobora kwatura kuri uno mugoroba. Thank you Jesus. Thank you. Ndi hano ku birenge byawe, nyotewe shaka kukumva. Umbwira kandonganiriza. Ndi hano ku birenge byawe, nyotewe shaka kukumva. Umbwira kandonganiriza. Nkunda cyane bino bihe. Come on. Nkunda cyane kano karyo kanje nawe. Nkunda cyane ijwi ryawe rinyongorera. Yes. Nkunda cyane hahandi wamuze ukambwira. Nkunda cyane ya magambo yawe meza Mana. Nkunda cyane ijwi ryawe ryihumure. Nkunda cyane uyu mwanya uramahoro yanze. Ubutunzi bukomeye kubana nakumenye, n'ubuntu nagiriwe. Yesu uramagize. Yesu ni wewe nyotewe. Rebakosante brakosaya. Mugihe n'amara, mugihe ibibazo. Tunyotewe wewe gusa. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Ni wewe. Dukeneye wewe gusa.
bwacu uri ubwugamo bwacu Mana ni wowe dukeneye gusa tunyotewe turagomba kumva ijwi ryawe turagomba kumva uvugana natwe ndabona imiryango iri kirugururirwa amarembo ndabona hari amadosiye ariko arahindagurika ndabona hari imitwaro iriko iruguruka ndabona hari inyishu ku bana b'Imana ndabona hari ubundi buzima ndabona hari andi mavuta ndabona hari irindi sigwa tunyotewe wewe gusa ni wewe ubutunzi bukomeye kubana nakumenye n'ubuntu nagiriwe Yesu uramagise Yesu ni wewe wewe gusa tunyote wewe gusa thank you Jesus zamuri kiganza cawe aho turirimba nate ku musaraba nahakuindiri nagezeyo umwambaro naro sumuzingo waje nawonye amitwaliragwa naronseyo wagwandiko gw'inzira runyinziza muri kwarure shengero gusa nagabanye kuri ya migisha nagabanye kuri kumusaraba 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 twahakuye indirimbo nagezeyo narose umuzigo nawubonye cisha amavi yawe bugufi naroseyo naroseyo wagwandiko waroseyo runyinziza muri warure imijya turi free Gorigota kera yaricaga warugezeho yari kivume. Yes bakunzi ba Step Media murabona neza yuko cyakorana kirarangiye kandi urabona neza ko ibintu byari bimeze neza cyane kabisa so reka tumubaze wa wundi yabitegura mutakire guterera. Yes, turi good, tumeze neza turashima kabisa ndabona neza yuko ibintu bimeze neza cyane kabisa. Alright. Yes nuko wowe ubivanye nuko ngene wari ubyiteze ubona byagenze nkuko wabyiteze canke byarenze. Nukuri byandenze kabisa. Byari byitabiriwe n'abantu benshi cyane bavuye mu mihinga itandukanye. Umuziki wari umeze neza twabonye Imana kabisa. Muta nuko uko biri kose umaze kubona abo wari witeze baje barenze ko wabyakiriye gute?
umunezero mwinshi twabuze ingene twifata baryohewe gose of course nuko ikino gikorane mukoze yari première edition canke yari nka deuxième canke troisième sinzi ni first edition ni edition ya mbere kandi bizoza biraba ku mwaka ishimwe ryuzuye nuko kuba ari biteze yuko baza kuza bagasanga ibintu bimeze nkuko bitari bimeze batangariza iki kubera ko abantu ntibazanwa na kamwe intango yamigoye ariko uno munsi nukuri twabonye ikiganza c'Imana yatugiriye neza nukuri ndatumirira abantu mu mwaka uza aho bizobera kuri terre bizoba bikaze gose ahantu ntaramenya cyane mugabo ahantu hanini hatandukanye nonga ko twabuze ahantu dushira abantu ko yari sare ntoyi bisaba ko tuja ahantu hiyaguye muri terre tugashimira Imana vyiyaguye kabisa nakahe kabijya wabonye utari witeze abantu batambye cyane ku rundi rugero nkuko twari byitiriye ishimwe ryuzuye abantu by'ukuri byagaragara neza ko bafite amashimwe kabisa ava indani mu mitima yabo hari umunezero kabisa udasanzwe of course nuko mutama turagushimiye cyane merci beaucoup avec plaisir amen yes bakunzi ba Step Media twabazaniye kizigenza mama wabo abona neza yuko uyu ni mama wateguye ni kuvuga mama wateguye nawe bari umuteguzi do please nuko mama turaguhaye ikaze yego murakoze umeze neza yego turashima Imana ntacyo je na kuvuze mushobora kwidondora ariko baradukurikirana je yitwa mama Apotre nkaba ndi muri Eglise Serake Katunguru yego nuko twakubonye nk'umuvyeyi kuko tukiri ngaha twatangwaye igikorane tubona neza yuko uri umuvyeyi wa Fabrice yateguye igikorane ishimwe Fabrice ukimubona wewe nk'umuvyeyi wiwe umubona gute Fabrice ukuntu ndamubona kuva ari umwana yamye afise vision yo kuvuga ubutumwa mu kuririmba no mu gusemerera akoresheje ijambo ry'Imana asomye muri Bibiliya no kuvuga ni ingabire ni impano Imana yamuhaye yego nuko akibabwira yuko yateguye kino gikorane mwebwe mwabyakiriye gute twabyakiriye neza cyane kuko turiho ngo dushigikire vision z'abana bacu neza cyane yego nuko nk'indoto wari ufise kuva kera ukimwibaruka ubona ariza ariko ragenderamo canke yararengeje n'ivyo mwari mwiyumvira nukuri ndabihamya ko nta jambo ryavuze Imana ngo rihere no kuvuga Imana iyo yatanguje ikintu irakibandanya kugeza igisozereye ndiko ndamubona ari mu nzira kandi ndiko ndamubona ari mu vy'Imana yamuvuzeko yego ijambo rimwe kuri Fabrice ijambo rimwe kuri Fabrice je novuga nuko Imana yomukomeza akabandanya uyu muhamagaro mu rundi rwaruka akarubera umuco akarucanira umuco kandi akabandanya urugendo kugeza asozereye amahoro akiri muri iri banga yego nuko mama hari abavyeyi benshi b'abakozi b'Imana bafise abana usanga abana babo babaye ivyanke nka wewe iyo uri kurabona abana bawe bari kubahimbaza Imana nk'uko uvyakira gute ndanezerwa kandi kuko na jewe ntacyo mba naratanze ariko ni bwa buntu Imana itugirira kandi bagiye abakozi b'Imana nabo suko baba badahanura suko baba batavuga nukuri baragerageza ariko iyo satani yitangiye urugo rw'abakozi b'Imana hari gihaca ku bana babo yego kugira ngo abateshe intumbero ariko muri rusangi ndazi kimwe n'Imana iba yahagurukije abo bakozi b'Imana no bwibazo byo babihari bizananye ku bana izobakomeza hanyuma babandanye nababana nibabona umuco muri babavyeyi bazohindukira nabo bavuga bavuga butumwa yego nuko none ga muvyeyi hari abana benshi bari baradukurikirana ugaruka gwishira uko radukurikirana kandi abavyeyi babo arabakozi b'Imana bo bahanura iki nukuri ukuntu no bahanura ndiko ndaraba iri kanguro turimwo uyu munsi no kuvuga nkangurira urwaruka rwose gukanguka mu mitima no kubona imigambi Imana ibafitiye kuko nubwo satana bakoresha ibitajanye n'ubugombe bw'Imana irabitiza gusa ariko Imana yabaremye
ibafise ku mugambi. Neza cyane. Ndabakangurira rero kwitaba iri kanguro ryo gukanguka mu mitima, gukanguka mu ngeso, bave mu ngeso mbi barimwo, bagaruke bahindukirire Kristo kugira ngo nabo ejo bazokora ibikorwa binezereza abavyeyi, byongera binezereza n'Imana. Neza cyane. Yego. Mama turabashimiye cyane. Murakoze cyane. Yego mugira umugisha. Amina. Namwe muhezagirwe. Amen. Yes, bakunzi ba Step Media twabazaniye na pasteur. Ni pasteur abona neza yuko yatanguye ibikorwa neza cyane. Mbere wanashaka no mu gusozera abisozera neza cyane. Pasteur reka tubahe ikaze. Muraho neza. Muraho neza. Murashobora kwidondora abakunzi ba Step Media. Murakoze. Amazina nitwa Pasteur Habimana Samson. Nkabandi umungere muri no shengero. Yes. Nkaba nkorera imirimo y'Imana hano nyene. Ego cyane. Nuko twabonye neza yuko mwabyifashimwe neza cyane mu gikora nabona neza yuko mwakiriye neza ishengero atakangonongono atakanuzenye. Nuko wowe kino gikorane canke ino event wayibonye gute nk'umukozi w'Imana wa hano? Bo ino event nayibonye neza cyane kuko kugira ngo umuntu arinde ategura gutanga ishimwe ryuzuye. Of course. Ubwa mbere hoho nuko hari ikintu Imana iba yarakoze. Iyo hari ikintu Imana yakoze rero ni vyiza ko tuyitangira amashimwe nk'abana bayo ko twebwe nta kintu dufite twayikorera atari kuyiha amashimwe. Nuko ego mukimara kumva yuko hariho umwana wanyu yateguye event yo kwita ishimwe ryuzuye, mwavyakiriye gute nk'umukozi w'Imana? Twavyakiriye neza cyane, nico gituma nikimenya mwabonye twaje kumushigikira. Twaje kumushigikira twese abakozi b'Imana, nuko twabonye ko ari igikorwa ciza kandi gikwiriye gushigikirwa kuko kiri mu bijanye n'umuvyuro w'ikanguro ko dusanzwe dufise umuhamagaro w'ikanguro. Twaramaze guhaguruka rero kugira ngo dukwize ubutumwa bwiza hose. Neza cyane. Niki wotangariza isi kubwa kino gikorane kibaye no munsi? Ico notangariza abari ko baratwumviriza nuko igihe habaye ibikorane bene ibi bitaho kubikurikirana no kuvyumviriza kuko bibari bikorane birimo ubutumwa bwiza, bari bikorane birimo amashimwe, no kuvuga bibari bikorane vy'ukuri umuntu abikurikiranye aheza akaronkera karosho kanini kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe. Neza cyane. Yego. Nyakuba turagushimiye cyane. Murakoze. Yego.